Bari ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino ikiganiro gitandukanye gato n'ivyo dukunze kuba dukora kenshi gitandukanye na industry cyangwa entertainment naho bihuriye na gato ariko kandi STV yatewe iteka ryo kuseruka iherekeze umwe mu bakozi b'Imana murabizi amaze guca inciro hafi zibiri kuri urubuga rwacu rwa YouTube ni Katagaruka Claude Prophet Katagaruka Claude aho yaserukiye urushengero Nur Miracle Center ruri mu Cibitoki ku gicenda Cibitoki ca Bujumbura ariko no mwanya tuvugana turi mu ntara ya Cibitoki ayaserutse aza ku mu kigo c'IBIMUGA cyangwa c'abamugaye kiri mu Cibitoki mu ntara ya Cibitoki commune Buganda zone ya Gasenyi sinza gatumba ntuko uko biri kose rero mugumane natwe mumenye byose uko byagiye biragenda ariko kandi kumva yo gucungura umwanya nta byinshi tuvuze muri umukanya ariko byinshi muraza kubimenya mu byo avuga n'icamuzanye nico yaje gukora ariko ko biri ko turizera neza ko kwaje mu nzira yo gufasha kuko urumva hano hari ikigo nk'icyo haba hakeneye ubufasha bunini cyane ariko kandi tunamushimire ku izina rya STV kuko ariko akora ikitewe iteka ryo guseruka kumuherekeza mu kwerekana uko bimeze ko ndi kumwe n'abana bafise ibibazo bitandukanye rero abo bana bakaba bakeneye imfashanyo nyinshi zitandukanye uno munsi rero nari nabagendeye kugira dushobore kuraba ingene dushobora gufashanya kubijanye n'ingene aba bana bashobora kubaho neza kandi bashobora kuronka ibintu bimwe bimwe bakeneye so nosaba yuko aho muri hose Amerika, Afrika, Asia, Europe nosaba yuko kwifatanya natwe kugira dushobore kuraba ingene abana dushobora kubafasha kuko iki ni cyumviro cyatangujwe n'umuntu umwe hanyuma aca arondera abandi barafashanya kugira bashobore kugira ico bakoze mu gufasha abana n'umuntu yatewe n'umutima w'ikigongwe kugira ashobore gufasha abantu batandukanye asante sana mko katika East Africa Community mko katika nchi tofauti Ulaya, Amerika, Asia hapa tuko pamoja na watoto walemavu na hao watoto wametafutwa kutoka mikoa tofauti na wakaletwa mahali hapa kwa ajili ya kuweza kupata huduma tofauti na hao watoto sasa wanahitaji huduma nyingi tofauti mavazi, chakula, matibabu mambo tofauti. That's why nilimependa kusema kwamba hata wanahitaji madaktari wa kuwafuatilia. So madaktari mahali popote ulipo ni daktari wa wagonjwa wa kichwa, madaktari wa kunyoosha mifupa, unaweza ukajitolea kwa ajili ya Mungu. Unaweza ukajitolea kwa ajili ya Mungu ukakuwa volunteers, ukajivolunteers kwa ajili ya kuja kusaidia katika center hii. Hii center iko na mambo mazuri ambayo yako hapa kwenye center. Ndani ya hii center kuna maendeleo ya watoto. Ndani ya hii center kuna kesho ya watoto hapa. So nimependa kusema kwamba niko pamoja na wao watoto na ninafurahi pamoja na wao. Kwa majina naitwa Prophet Katagaruka Claude. Nimefanya kazi nyingi sana za kusaidia na kutoa watu katika maisha mabaya na kuwaweka katika maisha mazuri. So ningependa ungane pamoja nami kwa ajili ya kusaidia kundi hili la watoto walemavu. Na tutakapowasaidia tutakutana wanafikia mahali pazuri kwa sababu ile utajiri uko nao, pesa uko nazo, Mungu alikupea kwa sababu alijua kwamba siku moja utakuwa msaada kwa watu wengine. Asante sana na kukaribisha katika center hii. Center hii utafuata tu kwenye hiyo video, utafuata kwenye TV, utaona namba za simu, utaona address ya hii center. Ukitaka kufanya kitu, ukitaka kujiunga na kusaidia watoto hawa, kuna namba utapata ya simu, utapata namba ya simu, utapata email address, kila kitu utapata hapo ili uweze kuwa msaada kwa ajili ya center hii. Nimeiona ni sehemu nzuri ambapo ukiweka pesa yako hapa haitakufa bure. Mungu atakubariki siku moja. Asanteni sana. Mungu akubless. Thank you very much. Hao watoto ni watoto walemavu, tena watoto wanahitaji msaada. Na nimependa kujulisha dunia kwamba watoto hao msaada mkubwa wanahitaji zile kinga za kutembelea, wanatembelea walemavu. Zile zinahitajika sana. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba chakula hichi ni mchele, wanatumia mchele, maharagwe, hapa kuna mahindi na kuna sukari. Hiyo ni vitu wanatumia. So hizi vitu zinahitajikana sana. Kwa hiyo ningependa muungane pamoja nasi kwa ajili ya kuhakikisha hao watoto wanapata chakula, matibabu, wanapata na mavazi na wanapata good education.
So hii ni kitu muhimu sana, na watakia mahali wale wote mtakapoona wito huu mjitolee na mjitokeze ili tuweze kuona jinsi watoto hawa wataendelea. Asanteni sana. Thank you very much. Nafikiria kuhusu stock ya chakula nimeona stock ya chakula na tutaangalia gisi ya kufanya ili tuwe tunawasukuma kwa mambo ya chakula, tunaangalia gisi tunaweza kuwaagizia chakula. So niko na kitu niko na kundi yenye nilicreate inaitwa Good Heart. Hiyo Good Heart inasaidia mayatima, wajane, watoto maskini, shida tofauti. So hiyo Good Heart nafikiria itajitahidi sana kwa wako na store ya chakula. Wanafanya mambo ya kuchangisha chakula. Watakuwa najitahidi sana, wanakuwa wanasaidia kuhusu mambo ya chakula kidogo kidogo. Na tutajaribu kukutana na marafiki tofauti na wataweza kusaidia, tutaongea zaidi kile. Yeah. Asanteni. Thank you. Tuwemereye amapo 10 abatuwemereye n'amabido abiri y'isabuni ya likide. Mushobora kuza murogesha hano bagume hasa neza, bakaraba zirya sabuni ni nziza kugira abana bagume basa neza. Hanyuma ikindi naco ndabona saba ikindi naco twagomba tubasabe yuko muza muraraba icyumviro, yuko muza muraraba nk'iyo abavyeyi biriwe ngaha n'abana hageze ko impuzu bambaye abana zagize bakazimesera ngaha nyene bagashobora gutaha zisa neza. Muri ivyo navyo bibaza ko tugiye kubafasha, tuzobarungikira nk'amakarito agera nko ku 15 y'isabuni. Nivyo nk'amakarito agera ku 15 y'amasabuni kugira bazi barakora iki iyo habaye ikibazo baca bamesa kugira ibintu bigende neza. Ndibaza ko aho ari byiza cyane. Sinzi ibindi navyo turakomeza kuvugana ariko ivyo nivyo nariko ndavuga ku bijanye n'aka karere aha turi ngaha. Izo sabuni za likide zirakenewe, nizo abantu bariko barakoresha mu buryo bwa none kubera bashobore kwemeza neza isuku rihagaze neza, kuko hano hari abantu benshi gutya bisaba yuko habaho isuku n'amasabuni rero yo kumesa baze baramesa iyo biriwe ngaha. Ko pastor ahugira ico tuvuganye gato kugira tuze gucungura umwana hanyene ndaza guhera no ku buryo bwanje mbanze ndakuramutse. Kumeze neza. Yego meze neza. Basanze bakwita gute, ujejwe iki muri kino gihe? Jewe ndi president w'ishirahamwe, umukuru w'ishirahamwe ya Disability Response Association. Kubatumva iryo rurimi na cyane yuko hari abantu benshi batize cyangwa batashoboye kumenya ibintu by'indimi mu Kirundi bishaka kuvuga iki? Ndi umukuru w'ishirahamwe gishinze kurondera inyishu ibibazo by'abagendana ubumuga. Urirongoye. Ego. Aho nyene dushaka kumenya byinshi. Twamaze kumenya uko gitwa, twari kubibaza kumva twamaze kuvyumva, ariko kandi byatanguye gute, byatanguriye kuki, icyumviro cyazanye niki? Icyumviro cyatanzwe n'umuvuka commune wacu wenyene agendana ubumuga yitwa Musiri Fidel. Gaye gute? Agendana bekiye mu maguru, mugabo mu mutwe mu maboko arakomeye, sauf amaguru niyo yamugaye. Niwe yazanye icyumviro aradushiramo, azi ubukene ino dufise, yibuka nawe ko abagendana ubumuga bafise ingorane, turonde gufasha abo bantu bafise ingorane nkizo. Turiko turaharaba umutahisi muto wahubatse ukuwumvise aho nyene ati bimeze uku nuko muri hogira mufasha, ariko hari abenshi baca biyumvira ati byagenze gute kugira ikigo gihagarare gushikaho kigeze, mwafashijwe nabande, ni hehe mukuri nguvu na cyane cyane? Nta numwe, wenyene niwe azi n'igitigiri cy'amahera yatanze, nibanga giwe
niwe yubakiye inzu niwe wenyene niwe azibanga y'amagara yashize ngaha nta wundi muntu nimwe mu bayabambere mbere imana yabahimigisha profete nigo ubayibambere umuntu w'Imana ugendeye ikigo cyacu c'est vrai imana ishimwe wavuze byinshi bikenewe cyangwa se ubufasha bukenewe ntiwovuga byose uko biri kose ariko wavuze ibintu nyamukuru kuri wowe ibindi bintu bibiri cyangwa bitatu ubona ko byoje imbere y'ibindi kuko n'umuntu yumva kandi atahura petete ashobora kuvyumva bigatuma ari byo ashira imbere cyane kurusha ibindi n'ivyaye jewe shira imbere imiti benshi muri aba baragwaye imiti yabo nti bakene kugororwa mu mitsi shira imbere ivuriro n'imiti kugira dufashe abana benshi bari mu mazu aho kubera ubukene bahora babaje Ngozi bahora baje Gitega bahora baje za Bujumbura ubu barakenye baraho nyene baci barekera hajya nyene shaka imiti dushaka n'iryo vuriro abaganga babe hafi turonse abaganga ha tukagura n'iki kigo abo bana bacu dufise n'abandi bakuze boza kuba ngaha tukavura turaha twese hamwe tubabona tubambika neza cyane iyo umuntu wese yumvise kuvugwa arumva ko ari ikintu kitaba cyoroshe ariko kandi cyane yumvira jewe mbega abavyeyi bawo ko tubona bari ngaha iyo muri ko muravura muraheza mukabasaba ibihe bintu baraheza bakabirihira canke bigenda oya bo baraha nta faranga dusaba nta kintu na kimwe dusaba abavyeyi kandi n'ubu ndiko ndabasaba nta miti tudufise nashaka ko imiti muyizana bikunze muyiduhe n'abaganga baze ngo twebwe ntayo dufise gushika umunsi igihugu cacu ni kinini gifise benshi bafise umutima wo gufasha niki usaba abandi bantu nka pastor nka profete ngaha bajya bose bahezagiwe n'Imana bibuke ko hari abantu bakenye kandi bagowe kandi ukoze neza kuri isi Imana yonyine niyo izo guhemba vraiment bige Imana yabahaye bafasha abakene bafasha abanyabumuga kumbure nabo bashaka kuvuka neza bo bahagaze neza batunze ntaco bahaye Imana ni gusa Imana ni ubuntu gusa Imana yabagiriye mugo bibuke abantu bakenye kagenera ubumuga kandi bagowe tubashimire tubifuza no kugira amahirwe mu byo muri ko murakora byose na cyane cyane mu gufasha kwanyu igo nacyo turabashimiye pastor waje vraiment ubananye kudusengera ubananye tuje imbere udodore aho ushoboye kose Imana iguhezagire kandi ndazi ko turi kumwe nawe bamwita Katageruka Profete Katageruka Claude aserukira urushengero Nur Miracle Center sinihenze n'umuntu tubana cyane hafi ariko no munsi nijya mbere najya ntunguye namuherekeje ntazi bintwaye naryohewe cyane bwa mbere ndagushimire cyane ku gikorwa cyiza wanzanye murakoze cyane yego ariko pastor yagize nigari yagize ikiciyumviro byagenze gute communication yavuye he kugira wumve ko kuva Bujumbura gushika no mu Cibitoke cya Rugombo muri commune ya Buganda zone Gasenyi byagenze gute byatanguriye hehe kugira wumve ko woserukira bano bantu kuko barahanzwe cyane icyumviro c'est mon habitude ni igikorwa je nkora cyane cyo gufasha abafite ibibazo bitandukanye abagwayi abamugaye abafakazi imfuvyi ndafasha nivyo bikorwa nkora cyane parce que ni kintu kimwe mu bintu njeje gukora mu mission spéciale Imana yampaye yego nibaza uko ukiza sinizera neza ko waje wibaza kuza kubisanga uko tubibora je narinzi ko dusanga abantu 10 5 ahubwo dusanze abantu barenga ijana n'abavyeyi babo niho bari uko biri kose babana ntibaca bafungura abavyeyi bahari nibiza gutuma icyumviro wari ufise ishobora gusa n'igisubira inyuma canke cya ciyongera ahubwo nasanze nshitse ngasanga abantu buzuye gutya hari ikindi cyumviro naronse kandi gikomeye cyane icyo cyumviro naronse kizoba surprise kizoba giturumbuka kuri bo bose hari umunsi nzotuma ko abayobozi ngaha mu kigo batume ko abavyeyi bose batume ko n'abana bose bateka ibyo kurya byinshi dusangirire hamwe twese uyo munsi ugiye gutegurwa Professor Claude ko uyo munsi atari kera turafise umugwi ujeje gutegura ibifungurwa witwa Food Express
tuzobarungika bazotegura ibifungwa tugira umunsi mukuru mwiza cyane kandi ndibaza ko abantu bose bazomenya ko hari ikintu cyahabaye. Shobora ntabajije kino kibazo mbega Prophete Claude ibintu ugiye kubikora mu kiringo kingana gute cyangwa ugiye kubaba hafi igihe kingana gute? Jewe ndibaza ko ngiye kubaba hafi cyane kandi kuko safelonta ibikorwa ndabikora cyane narabikoze no mu mahanga ubu rero tugeze iwacu ntegeza kubikora cyane. Yego. Umuntu umwe yumva ko afise ikintu yogenda asavye kumbure je ntavuze n'uwahe umwe wenyene. Ingo umwe wenyene ariko umwe. Ingo ntacu umuvyeyi abana nabonye umengo biragoye. Fata gira icyo uvuze muvyeyi. Wanza kuvuga izi. Banje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mvuka mbahamuka Bumenge. Mbanje gushimira nukuri iki kigo n'abavyeyi batuba hafi. Nk'ubu nyene kuva mu gitondo ndashimiye cyane ko abana bacu bafunguye banyweye ubuyi ata kintu dutanze. Icyo ngo abavyeyi bafise umwana w'ikimuga yokoma amashi. Byukuri jewe narabyaye umwana w'ikimuga nubamuhaye akamodoka basha yibere ku kamodoka ndamugwaza nagiye ahantu henshi mu mavuriro ahantu hitwa Imabayi nk'ekabahazi ngenda Ingozi ngenda Imuyinga umwana ndamuvyara ukuguru uku kwarafatanye naha ndarira cyane kugeza aho abaganga bankubita barambwira ati reka kurira baraba hafi bagorora umwana arananuka umwana amaze kunanuka rero hari kungene yabandanije ukuguru kumeze ngo aba barabizi cyane rero baragunye batuba hafi by'ukuri ikintu nshimye cyane ndashimye ko i Buganda twagize ikigo tugume umuntu wese azi ko asenga Imana asengera kino kigo kugira ngo kitube hafi ibikorwa ariko barakora n'ukuri byinshi cyane ndabashimye nageze ngaha no krindatangara mbona ni ibintu byiza novuga ati Imana ibahezagire kandi nkabashimiye nabo batugezeko kugira batwiyumvire cyane babandanye batuba hafi nkuko babikoze Imana ibahezagire cyane murakoze nawe tugushimire cyane Prophete Claude Katagaruka twizera neza yuko imigambi yawe Imana igiye kwiba imbere kandi bizogenda neza nkuko nawe ubwawe ubyifuza. Murakoze cyane nagenda bashimiye gose. Murakoze cyane. Murakoze.